mugira mwumvirize ikiganiro c'ibikorwa vya papa vyo gukwiza hose inkuru nziza kw'isi yose. Kino kiganiro mugikurikira kuri Radio Maria Burundi. Kaze mukurikira ikiganiro cyo kuri uno munsi. Mwiriwe amahoro ya Kristo mwebwe mwese bakunzi bisamiriza mu vyacu Bikira Maria, turabaha ikaze n'ubunyene mu kiganiro canyu c'ibikorwa vya papa vyo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo. Reka rero ndabaha ikaze ndabifuriza kugira umwaka wo kubandanya gutera imbere mu gukuza uwo mutima kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo. Mu kiganiro cy'uno munsi twabateguriye kugaruka ku bijanye n'ihimbazo ry'umunsi mukuru wa Epifania, eka kuri twebwe Eklezia ngaho i Burundi ukaba ari umunsi mukuru watwugururiye ikingo c'imyaka 5 twinjiyemwo twitegurira guhimbaza yubile y'imyaka 50 ubutumwa bw'imikangara y'Imana bushitse ngaho muri Eklezia y'u Burundi. Mu kiganiro cy'uno munsi rero turaza kumva mu madiyoseze atandukanye ko uwo munsi mukuru wahimbajwe, ndetse twumva inyigisho n'impanuro zagiye zirashikirizwa aha na hariya. Reka ndabaha ikaze mu kiganiro no musi mwebwe muri ngahe i Burundi, ndetse namwe mudukurikirana mu bihugu vya kure canke mu bihugu bibanye, mwese turabaha ikaze mu kiganiro canyu c'ubutumwa bw'ibikorwa vya papa vyo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo. Kino kiganiro mwagiteguriye kandi mugamishyikirizwa na jewe Joseph Nizigimana. Ndabaha ikaze mu kanya twinjire mu idonido rya kino kiganiro. Uwabatijwe wese yahawe ubukomezi bwo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yesu Kristo. None rero jewe nawe tumenyeshe inkuru nziza. Nkuko nari mpeje kubabwira, reka duhere muri diyoseze nkuru ya Bujumbura, ndetse n'aho ubutumwa bw'imikangara y'Imana bwanatanguriye. Tubanze twumve mu nsiguro y'ijambo ry'Imana ryo ku munsi w'Imana uheze, ku munsi mukuru wa Epifania, aho umwungere mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura nyine icubahiro Musenyeri Gervais Banshimiye ubusa ku musozi wa Sioni Gikungu yashikirije ico umunsi mukuru wa Epifania icarico, eka mbere atubwira n'ubutumwa bw'imikangara y'Imana, cyane cyane ico iyo mikangara ihamagariwe n'abakristo twese muri rusangi, ico duhamagariwe. Ndabasabe mu mutege amatwi. Bakristo wese muryango w'Imana, na cyane cyane mwebwe imikangara y'Imana, mbere yuko nabashikiriza inyigisho nifuje kubanza gusubira kubakengurukira mwebwe mwese imikangara y'Imana mwashitse ngaha. Nkengurukire kandi na mwebwe mwese bakristo mwaje kuninahaza uyu munsi mukuru wa Epifania, ariko kandi mutumbereye no gushigikira ibibondo byacu iyi mikangara y'Imana. Mbonereho mbere n'akaryo ko gukengurukira abasaseredoti bose bashinzwe ubutumwa muri diyoseze no mu maparuwase yabo, mbereye kuri nyakubahwa Patiri Antoine Sabushatse ariwe ashinzwe ubutumwa muri diyoseze nkuru ya Bujumbura, kandi biboneka neza ko buriko buratera imbere kubera ubutumwa yitwararika kurangura. Ndabakengurukire namwe mwese bihebeye Imana musanzwe murangurira ubutumwa muri urwo rwego, eka mwese ndemesha ndabakengurukire umwe wese ku gikorwa asanzwe arangura, kugira ngo ubutumwa bwiza bushobore gutunganywa neza, bushobore kugirira akamaro Eklezia, kuko ndazi neza ko Eklezia itanguye gukomera mu bana nk'aba bacu, igatera ikura mu rwaruka, ariho ihava ikarema rwose no mu ngo zacu, eka no mu maparuwase yacu no mu gihugu cyose. Ndasubire rero kubakomera amashi mumfashe. Umunsi mukuru wa Epifania niwo munsi mukuru imikangara y'Imana yamagira ko umunsi mukuru wayo, yibuka iteka nayo yatewe yo gushobora kuba abatumwa b'Imana ku rugero rwabo. None rero bane bacu muri mu mikangara y'Imana, ndasubiriye kuyifuriza mwese umunsi mukuru mwiza. Nimuryoherwe mwihamashi.
Yego cyane mwebwe ababyeyi n'abarezi, mwebwe ndemesha muherekeza abana muri iyo nzira y'ubukristo n'iy'ubutumwa, mubandanye muryoherwa n'uyu munsi mukuru mwiza, kuko ari umunsi mukuru w'ingirakamaro muri ekleziya yacu. Uyu munsi mukuru wa Epifaniya muri ekleziya ni umunsi mukuru usanzwe utwibutsa ko wa mwana yari yavukiye mu rufuri agasanganirwa n'abungere, abantu bato bato gusa. None uyu munsi n'abamara bami bavuye mu ntara z'abapagani bahavuye bakaza kumusenga no kumushikanira, kuko ariwe mukiza w'isi yose. N'ijambo ry'Imana ry'uyu munsi nguko mwabyumvise, aho niho rishingiye, aho niho rishimikira. Nguko mubyumvise, Iza yagize ati intara zose zizoza zigana umuco wawe, intara zose zizoza zigana umuco wawe. Paulo mweranda nawe ati ubu n'abapagani baremerewe kugira hamwe natwe umubiri umwe no gutorana ubuhingwe bw'ijuru nk'abana b'Imana nyene. Inkuru nziza nayo iciye ivyerekana muri aba bami b'abapagani bavuye hirya no hino bakurikira inyenyeri, bakagenda bagana aho Yesu yavukiye, kandi bashitse bakamusenga bakamushikanira n'imperezwa, kuko atari umwami gusa asanzwe, yari Imana. Bakristo, icyo twokwibukanya ku munsi nk'uyu nuko kugira ngo abantu bo mu makungu yose bamenye umukiza kandi bamwakire, nk'uko nabivuze mu ntango z'inkuka y'imisa, hama hakenerwa ko haboneka bamaze kubona hari umuco w'Imana, bakanyurwa n'urukiza rwayo, bagaheza bakabaho nk'abari mu muco nyene w'ukwemera n'urukundo. Abo rero nibo bahava bagaca baja kwereka abandi ahari umuco w'urukiza. Umaze kubona hari umuco w'urukiza akagendera muri uwo muco, niwe wenyene ashobora kuza kwereka abandi ahari uwo muco. Umaze kwemera ko umugenzi wa Yesu, niwe wenyene ashobora kugenda kuresha abandi bagenzi ngo babe bagenzi ba Yesu. Uko niko bimeze. Nibwo butumwa rero igisomwa ca mbere kiduhaye mu kugira kiti Yerusalemu haguruka, tamanzura, umuco wawe waserutse, intara zije zigana umuco wawe. Niwe uri Yerusalemu uyu munsi, umuco wawe userutsemwo, genda rero uwereke abandi. Paulo nawe ati Imana yaranteye iteka imishurira ibanga rya Kristo, none nanje niryo ngira ndabahishurire. Ubu n'abapagani dusigaye turi bamwe. Ni wewe Paulo w'uyu munsi, Imana yaraguhishuriye yuko twese dusigaye tuvukana, wamuvukana udakumira, wamuvukana udahereza gusa mu gihugu kimwe ngo turabavukanye kubera ko dusangiye igihugu, mugabo umuvukano urenga imbibe zose, ukamenya ko n'abanyamahanga batoranye kumwe natwe. Nguwo umuco wa Epifaniya, nguwo umuco tubwirijwe kugendera, nguwo umuco tubwirijwe kuza turatambutsa kugira ngo ukwire isi yose. Igihugu c'Imana rero niwe usigaye uri Yerusalemu, niwe usigaye uri Paulo, ukabwirizwa gutambutsa ubwo butumwa. None rero bakunzi b'Imana mwese, mbereye kuri mwebwe mikangara y'Imana, nitwakira iryo jambo ry'ubutumwa, tumenye ko tubwirijwe kuyumvamwo iryo teka ryo kubera abandi iyo Yerusalemu ituma abantu bava mu mizimagiza bakaja mu muco. Nitwe nka Paulo mweranda, tumenye ko kuva tubatijwe
twatewe iteka ryo guhishurirwa ahari urukiza nyarwo, kandi ko natwe tubwirijwe kurazwa ishinga nuko abataramenya urwo rukiza borumenya. Urwo rukiza nuko twese turi abana b'Imana, twese turavukana, nico gituma tubwirijwe kwitwararikana n'umwana ari umwana akitwararika abandi bana, akitwararika abandi bana bahantu atazi no kumenya, mugabo azi yuko nabo nyene bakenye, agaheza akabasabira, agaheza akabaronderera imfashanyo kugira ngo abarungikire, kuko umuvukano ico nico udusaba kwitwararikana, kwitwararika abari hafi yacu no kwitwararika nyene abari kure. Bane mukore ubwo butumwa, mwebwe musanzwe mukora ubwo butumwa, mukora neza cane. Bavyeyi mufasha abo bana kurangura ubwo butumwa, mukora neza cane. Bantu mwese muza murahawe utuntu aba bana iyo baje iwanyu kugira ngo mushobore gufasha mwene abo bana, mukora neza cane. Naho mutabimenya, mu gufasha gutyo abo mutazi bari kure, muba muriko murafasha ka kana Yezu kavukira kure, ahantu mu gahinga, mu rufuri, ahatazwi, kabuze indaro mu mahoteli y'abakire. None rero Imana ibandanye bampezagirira kugira ngo mubandanye kurangura ubwo butumwa bwiza cane. Ku munsi nk'uyu abamajusi botubera akarorero mu bitari bike. Icambere, naho bari basanzwe ari abami bahiriwe mu by'isi, kuko abamajusi bari abami, naho bari basanzwe rero ari abahiriwe kuri iyi si mu by'isi, abamajusi bagumye berekeza amaso yabo ku ijuru, ngo babonye akanyenyeri. Ugumije amaso uraba mu by'isi, akanyenyeri kari ku ijuru ntakubona. Abamajusi bagumye berekeza amaso yabo ku ijuru, naho bakora mu by'isi, bari bahimbawe n'iby'isi, ariko baribuka no kuza bararaba iby'ijuru. Nico gituma akanyenyeri gaserutse baciye bakabona. Natwe rero naho twoba turi mu bahirwe bo mu by'isi, ntitukagumiza amaso yacu gusa mu by'isi. Nituze nyabuna turaramura amaso turaba ku ijuru, ni ukuvuga twitwararike iby'Imana nguko dusanzwe twitwararika n'ibyo ngaha ku isi, twitwararike n'iby'Imana iby'ijuru, kugira ngo ntiduhushe ahari ubuhigwe nyabwo kandi budahera. Kuko uwo kwishinga iby'isi gusa nibyo twama twabonye igihe cyose, egome aramera nk'ubuhiriwe, kandi abatazi ubwenge bakagira ngo arahiriwe nyene, mugabo amaherezo namwe asanga atitwararitse iby'ijuru, nta buhigwe bwiwe, kuko ubuhigwe bwiwe burengana n'izuba. Icya kabiri, ngo abamajusi bamaze gushikayo bakibonera umwami w'abami, baciye bahimbarwa. Ese natwe tuje gusenga twoza turamenya yuko turi imbere y'umwami w'abami, tugahimbarwa nuko turi kumwe na Yezu umwami w'abami. Umuntu aje mu isengero akumva ko ahimbawe, naho yoba afise izindi ngorane ku mutima, kandi ingorane turazamana twese, mugabo akamenya yuko aje gushengerera umwami w'abami, amuture n'izo ngorane, yumve yuko ahimbawe, baremurutswe ku mutima. Ngo baciye bumva bahimbawe, hanyuma ngo barugurura ibikemanyi byabo, barashikanira Imana. Kumenya kuza turashikanira Imana iyo tuje kuyisenga,
ega gusengera utashishiriye ugasanga utashe uko waje. Tumenye kuza turashikanira Imana mu byo yaduhaye, kandi tubigire bivuye ku kwemera kwacu. Tutiyumvire gusa ngo tugomba gufasha paruwase yacu, ngo tugomba gufasha diyoseze yacu, mugabo twiyumvira yuko turiko turashikanira umwami w'abami yaduhaye byose. Aba bami bashikaniye aka kana ataco biteze kuba caronga kuri ako kana, kuko ntikari gafise n'ivyo kambaye, rero ntaco bari bakitezeko. Mugabo barabonye ko baje gushengerera umwami w'abami, baraheza barashikana. Byongeye umuco barose wabatumye bahindura amayira bari baciyemwo, kugira ngo ntibasubire guca mu mayira ya Herodi. Kumenya guhinduka iyo twavuye gusenga, iyo twumvira ijambo ry'Imana rikaduhindura, nicyo amajusi bagomba kutwigisha. Ego rero niduhimbagwe no kuza turaza gusenga, twongera dushikanira Imana mu byo yaduhaye. Ega ntaco turi kandi ntaco dufise tutahawe n'Imana. Mugabo kandi nk'uko umuvyeyi wacu Papa Francisco aheruka kubitwibutsa muri rya kete nyigisho ryerekeye umuvukano udakumira, umuco n'ingoga dukura mu masabamana nibiduhindure, ntibiherere ngaho gusa mu masabamana, bidufashe nyabona kurushirizaho kwerekana ko twahindutse, tutagica mu mayira ya Herodi w'ikibi, kandi ko dusigaye twumva ko tuvukana twese. Bitabaye gutyo twahava tuba nk'ababareviti bama mu migirwa yo gusenga, mugabo bikabananira kubona umuvukanyi yari mu ngorane yasinzikajwe n'abambuzi, bakarutwa gutyo n'umunyasamariya w'umunyamahanga. Ntitukarutwe n'abo banyasamariya b'abanyamahanga, kandi twama gusenga. Ikindi cyanyuma cyo twigisha kuri uyu munsi twogikura muri urugendo rw'amajusi n'inyenyeri. Naho mwumvise inyenyeri yabonekeye ku ijuru igomba kubereka hari Imana, yatumbereje abo bamajusi mu kibanza kiri ngaha ku isi. Inyenyeri yatumwe n'Imana yabonekeye ku ijuru, mugabo itumbereza abo bamajusi mu kibanza kiri ngaha ku isi. Inyenyeri ntiyagiye kubereka Imana iri ku ijuru cyangwa iri mu ijuru. Inyenyeri yaberetse Imana iri kumwe natwe ngaha ku isi. Imana rero isigaye igomba ko tuyibona tukayisanganira kuri iyi si yacu. Nitubimenye rero Yezu urukiza rw'isi mu biringo bya none tubwirijwe kuza turaja kumusanganira mu bantu bari kuri iyi si, bajya nyene dukunze kurenza amaso, cyane cyane abana taco barishoboza, bashobora no kunigirwa mu menshi, abarwaye, abagowe, imfuvyi, abapfakazi, abanyamahanga, impunzi n'abarenganywa bose. Iyo twitwararitse abantu nk'abo, niho tuba tumenye kwakira Imana y'ukuri no kuyiha icubahiro, atari iby'amajambo gusa canke ibyo kwigirisha. Imana tumenye kuyisanganira ngaha ku isi yacu, nitwishinge gusa twibaza Imana iri mu ijuru, ngo twibagire ko yashimye kuba Emmanuel, Imana kumwe natwe. Ubutumwa bw'imikangara y'Imana icyo nico bwategereye, gufasha abana bose babatijwe kuza baritwararika abandi bana, baba bamaze kuba abakristo canke bataraba abakristo, bakabasabira ku Mana ngo bamenye urukiza nabo babe abana b'Imana, no mu kubigorera mu buryo butatu. Abana babwirijwe kwigorera abandi bana mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere, baza baragira nk'ako bibujije bonyene
kugira ngo baze bakarungikire uwundi mwana agowe nawe aronke ico arya canke ico yambara, ashobore kwivuza, ashobore kuja mw'ishure. Uburyo bwa kabiri no kubasabira ku bavyeyi babo ngo baze baragira ico babahaye, bagisabira bagenzi babo bagowe kubarusha. Uburyo bwa gatatu ni kwa guca mu mihana yose babamenyesha inkuru nziza, kandi babasaba ko boshikanira akana Yezu mu kugira ico bahaye abana bagowe. None bane bandanye ubwo butumwa, ku munsi muze muravugira agasabisho abataramenya Yezu Kristu ngo bamumenye, baba bagenzi biwe nk'uko namwe musanzwe muri abagenzi ba Yezu. N'abagowe ngo nabo baronke udukenewe ngo babeho neza. Imana mwese ibandanye bampezagirira, bitugire Kristu. Ayo maji tukaba tuyakesha mugenzi wacu Mugisha Bonte Divine asanzwe ajeje gutanga kumenyesha makuru y'ibikorwa vya papa vyo kumenyesha hose inkuru nziza Yezu Kristo muri diocese nkuru ya Bujumbura. Turamukengurukiye. Tuvuye muri diocese nkuru ya Bujumbura cyo dusimbira muri diocese ya Ruyigi, aho muri paroisse ya Kinyinya bahimbaza kuri umunsi mukuru Epifani imyaka 25 iheze bwo butumwa butanguye muri iyo paroisse, ndetse nabo nyine binjira mu kiringo c'imyaka 5 yo kwitegurira yubile y'imyaka 50 ubutumwa bw'imikangara y'Imana butanguye ngaha muri Ecclesia y'u Burundi. Abana bariya rero barahejeje barashikiriza amajambo atandukanye. Reka dubanze twumve patiri mukuru wa paroisse ya Kinyinya, patiri Antoine Ngendandumwe, ijambo n'impanuro ashikirije kuri ubwo butumwa bw'imikangara y'Imana, cyane akagaruka ku byaranze iyo mikangara y'Imana muri iyo myaka 25 ngaho muri iyo paroisse. Mu nyuma yaho turaza kumva patiri Salvatore Ngendabanyikwa, umuyobozi ndemesha butumwa bw'ibikorwa vya papa vyo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo ngaha mu Burundi, uko adusigura ibikorwa vya papa vyo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo. Mu nyuma patiri Juvenal Nzohabonayo aza kudushikiriza nawe ubijanye n'iyo yubile turiko turitegurira muri no myaka 5, yubile y'inzahabu tuzohimbaza mu mwaka wa 2025. N'imikangara y'Imana yari isanzwe yenye n'urubanza yaragize ishishikiriza, aho Adeline Sinzoyiheba asanzwe indemesha imikangara y'Imana atubwira ubwo butumwa bwabo barasanzwe barangura. Abo bose ndabasabe mu batege amatwi. Ibyo twashimikiye ko nuko bwa mbere na mbere ho twabanje gusaba uruhusha ku mwepiskopi, aratwemerera yuko iyo yubile toyihimbaza, aho yahejeje akaza kuyugurura mu mwaka uheze ku munsi mukuru wa Epifaniya nkuno munsi nyene. Hanyuma aho yugururiye uwo mwaka wa yubile yaciye aduhereza novuga nti indulgencia, aho imikangara y'Imana iva ku bisata bitandukanye yagiye iraza ku gisata mvyeyi ku paroisse, aho bakurikiranye inyigisho zabo bongera birega bahereza inkuka ya misa, bongera basabira umuvyeyi wacu papa. Ibyo nivyo ahanini yabagize. Ibindi bagize nuko hagati yabo bahejeje bakaza bararamukanya bagenderanira kugira ngo nyene bashikishe ya nkuru nziza Yezu Kristo. Nuko kandi bahejeje bagakora udukorwa dutandukanye, udukorwa two kugendera abagwaye mu mavuriro hamwe no gufasha abandi bana bagenzi babo, aho begeranije udufashanyo dutandukanye tw'amakaye n'amakaramu bagahereza abana bamwe muri bo, na cane abo no vuga nk'umugwi w'abana ba Nyamwema. Ego murakoze. Muri imyaka 25 irangiye mubona ubutumwa bw'imikangara y'Imana bwoba bwaranzwe niki? Mbega ico mubwira abariko baratwumviriza mwo baratira nikihe? Muri myaka 25 ubutumwa bw'imikangara bwarateye imbere, kuko mu ntango bari batanguye ari 13, ariko tugeze ku bihumbi 4 birenga, ku bihumbi 4 byose birenga. Hanyuma tiko turaraba mu mibano y'Ukristo yo hageze ikiringo c'ubutumwa bwabo aho bushuha gose, turabona ko aribo baheza bakaja imbere bagafasha mu bitari bike. Hanyuma uriko uraraba n'ikiyaya cacu burya inkuru nziza ntari yahashitse hakiri kare, mugabo ubu kubera ubutumwa nyene yo mikangara iza iragira hirya no hino, turabona yuko n'abakristo bandi baza baravyuka bakabona yuko nabo bana ari abana babasize mu kumenyesha iyo nkuru nziza ya Yezu Kristo. No kuvuga rero barakaburira
abakristu bandi baba bariko mbere baragwa baba bariko barazimata bagaheza bakavyuka. Hanyuma ibyagiye biraranga imikangara twabonye nuko baragiye barashira imbere urukundo, kuko ndabona imikangara ya paruwase Kinyinya yaragize ingendo igenda kugendera imikangara ya paruwase Muhwazi. Ya paruwase Muhwazi ni paruwase yabyawe na paruwase ya Kinyinya. Hanyuma ntibagiye umutwe musa barabagemuriye, utero bica bija muri ya ngendo nyene kumenyesha inkuru nziza abandi bana, kuko bagiye nka missionari bavuye muri paruwase ya Kinyinya bagenda muri paruwase ya Muhwazi. Murakoze nyakubahwa patiri mukuru wa paruwase ya Kinyinya. Ororowe uwabatijwe wese yahawe ubukomezi bwo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yesu Kristo. None rero jewe nawe tumenyeshe inkuru nziza. Nyakubahwa patiri murongoye ubutumwa bwa papa bwo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yesu Kristo, hari abumva ibikorwa vya papa byo kumenyesha inkuru nziza ya Yesu Kristo ntibatahure, mwasigura mu majambo make ico ubwo butumwa bufatiyeko? Ubutumwa bw'ibikorwa vya papa bumenyesha inkuru nziza kw'isi yose, majambo make ni ikintu ciza cyose umuntu akora kugira ngo inkuru nziza ishikira abantu bose, tukabikesha abakristo b'abarayike, harimwo abasaseredoti, imbere umusaseredoti umwepiskopi, umwe yitwa Paulina Jariko, uwundi yitwa Yohana Bigar, uwundi yitwa Monseigneur de Fobe Janson, uwundi yitwa Paulo Mana. Nibo nogene hose ngabirano yo gushaka kumenyesha inkuru nziza kw'isi yose. Umwe agashira imbere, Paulina Jariko agashira imbere kuremesha kumenyesha inkuru nziza kw'isi yose, ashikira cyane cyane a missionari, ashira imbere kubaka amasengero, ashira imbere gusenga cyane, ashira imbere gushengera Eucharistia, kugira inkuru nzishikire abantu bose. Hari yawe Yohana Bigar nawe cyamuraze shinga ashaka abasaseredoti b'imvukira bokongerekana kw'isi yose, agashira imbere kubaka amaseminari no kuronda ivyotonga abaseminari. Umusenyeri de Fobe Janson nawe yarazushinga cyane n'abana usanga bagowe, yarabonye ari mu Bushinwa, acatanguza abana bamenyesha inkuru z'abandi bana, ashimira ku bintu bibiri cyane cyane gusenga no gutanga ifashanyo kugira ngo abandi bana baronke ubuzima, babandanye baronka ikibateza imbere. Uwa kane ni Paulo Mana, umusaseredoti yihweje abasaseredoti cyane cyane bibukiye amadiyoseze, asanga umutwe wo inkuru nziza kw'isi yose nturakomera muri twebwe, abona ko umengo twizigitira ku maparuwasi yacu, ku madiyoseze yacu, hetse atanguza urwo runani ku basaseredoti n'abihebeye Imana mesha inkuru nziza kugira ngo amenyereze umusaseredoti wese ahari kugura umutima wiwe yakire abantu b'isi yose. Ureze kwa vya papa ngaha mu gihugu cyacu Burundi byose birahari, ibimaze gukomera cyane ni bitatu vya mbere, imikangara y'Imana, kwa citiriwe Petero Muyanda Mutumwa, kwa cyo kwizose kwemera, kwa naco runani ko hasedo n'abihebeye Imana, tuko turakimenyereza naco nyene kiho giterakije imbere. Murakoze cyane. Yo muvyeyi wacu papa, ibikorwa byawe biraturemesha, biradukabura ngo twese twitange mu kumenyesha inkuru nziza kugira ngo Kristo amenyekane mu bantu bose. Uyu munsi hahimbajwe yubire y'imyaka 25 muri paruwasi ya Kinyinya. Mbega muri Eklezia y'u Burundi hazohimbazwa ryari yubire y'inzahabu? Tuzohimbaza nyuma y'imyaka 50 ko twumvise yuko igikorwa c'imikangara catangwe ngaha mu Burundi 1975. None rero mu mwaka wa 2025 imyaka 50 izobirumanye, niho rero zoza tugahimbaza mu kanyamuneza kenshi cyane iyo yubire y'inzahabu gutonga imikangara butangwe ngaha iwacu mu Burundi. Hazoba ari ku munsi mukuru wa Epifania nk'uyu munsi nyene, genekerezo ndabibona neza mugabo zoba ari umunsi wa Epifania uwo munsi wo mwaka wa 2025. Imyiteguro muba mwaratanguye, muba mwaramaze kugurura yubire icese? Kugurura yubire icese ntibiratangura mugabo kugurura iyo myaka 5 twimirira imbere yacu vyatanguranye n'uyu munsi. Mwashoboye gukurikirana ijambo mbere hazobamwe n'ikete y'umwepiskopi ashinzwe iki gikorwa c'ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza ku rwego rw'abepiskopi katolika b'u Burundi, yashikirije abakristo bose na cyane cyane ashikiriza imikangara y'Imana ahiri ngaha mu Burundi wacu. None rero muri imyaka 5
turafise ubwa mbere hoho icivugo kizoheza kikarongora iyo myaka 5 n'ijambo ngenderwako rizogenda riraranga umwaka umwe wose gushika tushikire iyo myaka 5 iri imbere yacu kugira ngo duhimbaze iyo myaka 50 yiyo yubire. Murakoze cyane. Bakristo mwese ingo tuje hamwe tugira urunani dushigikira abamisiyonari bitanga ijoro n'umutaga mu kumenyesha inkuru nziza. Bega ubutumwa bw'imikangara bushimikiye kuki? Kurera abana mu kubigisha gusenga, kwigisha abana umutima wo gufasha abandi bana. Mbega inkuru nziza ya Yesu Kristo muyishira gute abandi bana? Tubashira mu kuja gusenga, tukabigisha ingene mikangara y'Imana aho yatanguye, hanyuma tukafasha abagowe, tukaja mu bitaro kuraba abagwaye, hanyuma nkaho tuba hakaba hariho abanyokuru turabavomera utuzi tukabasenyera. Ego murakoze cyane. None abana batitabirira ubu butumwa mwobahanura iki? Abana batitabira ubu butumwa turagenda tukabigisha ingene ubutumwa bumeze, hanyuma tukabwira abavyeyi babo kugira ngo babarekure abo bana, kuko hari gihe usanga nyene ari abavyeyi baba babankiye, hanyuma abavyeyi tukababwira ingene bimeze, hanyuma nabo bana tukababwira. Murakoze cyane. Ndakengurukiye rero aba basaseredoti apatiri mukuru wa paruwasi Kinyinya n'abashitsi bahire, reka n'uyu mwana yaserukiye abandi kuri iganiro baduhaye cyo kumenyesha inkuru nziza, na cyane cyane kuri uyu munsi twahimbaje yubire y'imyaka 25 paruwasi Kinyinya itanguje ubutumwa bw'imikangara y'Imana. Dukwengurukira mugenzi wacu Atanazi Ntirusezerana asanzwe ajeje ubutumwa bwo kumenyesha makuru y'ibikorwa vya papa byo kumenyesha inkuru nziza ya Yesu Kristo hariya muri diocese ya Ruyigi, akaba ari badutorokanije ayo majwi. Bega Mariko Sabwe uzi n'inkuru ejo nahuye n'umugenzi ambaza ko bikunda ko yoterera ibikorwa vya papa byo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yesu Kristo biciye mu banki. Narabuze ico ndamwishura, hari ico biziko? Emwe wahora umenya amakuru menshi y'ubutumwa ngiye naronka icyo utaramenya. Oya ntumbarire hewe nyarutse ntihagire usubira kubimbaza ngo binanire. Ntega birinda kubwira. Ego urashobora guterera ibikorwa vya papa byo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yesu Kristo biciye muri banki BCB kuri konte yitwa Sekabe akarongo gahiritse OPM ifisi numero 13 101 akarongo gakitse ubusa bubiri 20 117 40 35 akarongo gakitse ubusa kabiri. Urakoze. None ni muri BCB gusa? Oya urashobora guterera kandi biciye muri posita ku nomero 53 amajana 218. Urakoze. None abategereye banki canke posita bobo babigenza gute? Emwe biroroshe cyane. Uca kureko kashi. Ego. Naci giharuro kabanga cibikorwa vya papa byo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yesu Kristo. Ni 22 52. Hewe urakoze. Nanje ngiye kuzenda bibwira bose dushigikira umuvyeyi wacu papa mu bikorwa byo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yesu Kristo. Ba Kristo mwese nitwame dushigikira umuvyeyi wacu papa mu butumwa bwo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yesu Kristo mu gisabisho no mu gutanga intererano.
tuvuye muri diocese rero igice dusimbira muri diocese nkuru ya Gitega neza na neza muri paroisse ya Bikinga, paroisse yitiriwe umwiranda Augustino, aho patiri mukuru Yeremiya Ndagijimana adushikiriza aho iyo mikangara y'Imana yatanguriye ngaha muri iyo paroisse, ndetse akatujyana ikibanza c'imikangara y'Imana muri iyo paroisse. Je nitwa patiri Yeremiya Ndagijimana, nkaba ari jewe nivyo muri iki gihe ndagijwe paroisse yacu ya Bikinga. Imikangara ngaha muri paroisse yacu ya Bikinga dusanzwe tuzi ko paroisse Bikinga ari paroisse yavutse kuri paroisse ya Mushasha, imbere n'ikindi gice cavuye kuri paroisse ya Mumuri. Tukaba tumaze imyaka 4 iyo paroisse itanguye, mbere twarinjiye mu mwaka wa 5 kuko tuzohimbaza umwaka wa 5 dutanguye nka paroisse mu kwezi k'umunani tariki 14 kuko niho iyo paroisse yatangura. None rero kuva ico gihe paroisse itanguye yazananye ivy'imikangara vyazananye n'aya maparuwase nyene uko yatuvyaye, twebwe twatanguranye ico gihe dufise iyo mikangara y'Imana ngaha muri paruwase yacu ya Bikinga. Iyo myaka rero tumaze imikangara iriho muri paruwase yacu. Ego murakoze cyane, hama turipfuza kumenya nyakubahwa patiri mukuru indinganizo canke ikibanza c'imikangara muri paruwase ya Bikinga coba kimeze gute? Ikibanza duha imikangara muri paruwase yacu Bikinga ni ikibanza gikomeye cyane rwose kuko abo bana bamenyesha inkuru nziza, n'abana vy'ukuri tuzi ko bigisha cyane rwose. Nungaha muri paruwase yacu Bikinga rero ntitubasiga inyuma, tubaha ikibanza mbere novuga nti jewe kubwiwanje mu mutima wanje ndabaha ikibanza ca mbere, kandi nkaca nipfuza yuko ico kibanza ndabahereza tugiye kuvyagura rwose, mbere bakagira ikibanza kiboneka haba muri ubwo butumwa bakora, eka haba mbere no mu butumwa bwa misi yose, haba no mu mibereho yabo ya misi yose. Ntashaka yuko aba bana baguma bigisha haba iwabo eka gushika no ngaha nyene ku paruwase mbere no kurengera imbiga z'iparuwase. Ego murakoze cyane, hama mu mikangara nyene mu Burundi bwose bariko baritegurira yubire izoba mu myaka 5 iri imbere, ho muri paruwase ya Bikinga imyiteguro yoba iriko igenda gute canke yoba igiye kugenda gute? Twe twarahimbawe cyane rwose tumaze kumenya yuko imikangara igiye kumara imyaka 50 itanguye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nakanyamuneza kuri twebwe, nakanyamuneza kuri paruwase, mbere jewe aho nahereje inkuka y'imisa uyu munsi namaze gutegura abana, ntangura kubabwira ico tugiye kuzokora, ni ndinganizo tuzoca dushira rero mu paruwase yacu yose ijya myaka 5 mbere nkuko twamaze kuvyumva, twamaze kubishikirizwa nabijya vyivugo ko bagiye barabidushikiriza. Twebwe tugiye kuzogerageza kubaho muri ico civugo mu mwaka umwe wose kugira ngo abana bagire gwabo ico civugo. Ubona ko bwa mbere bazohera muhira iwabo, nase murenda bibutsa yuko abo bana boheza vy'ukuri bakamenya ingene babana n'abavyeyi, ingene bashira mu ngiro ico umukama abashaka ko aho muhira, hanyuma bagaca baduga mu mubano nkuko nyene babitubwiye, mu mibano bigahezanaho abana bakigisha mu mibano yabo, ntibarekere ngaho mbere bagaca babitwara no kwishuri kuko umwaka wa 3 menga niho tuzoba tugeze. Hanyuma mu mwaka wa 4 bakazoba bashitse ku paruwase, umwaka wa 5 tukazoba dushitse kwisi yose kuko bugururiwe kuva mu iwabo, hanyuma bagaca bagakwiza iyo nkuru nziza kwisi yose. Twegerere imyiteguro ni myiza, turiko turabishira mu ngiro, turiko turarondera ingene iyo yubire twege ngaha iwacu mbere izoba yubire y'agakura, ku buryo iyo myaka 5 aho tuzoyishikirira ngaha muri paruwase yacu tuzoba dufise abana benshi mbere nkuko bagiye barabidusaba, nkuko umwana wese yogenda azana uwundi ijya nino bagaheza gutyo, tukazoba twasavye abana ko boba bavyiteguriye kandi ku mutima no ku mubiri akaba ari benshi. Nyakubahwa reka tubashimire. Murakoze. Inyuma yaho Shugwe ry'Imana Shaniera na Mwimpundu Divine basanzwe bari mu mikangara y'Imana baratubwira ukuntu basanzwe barangura ubutumwa bw'abaririmbyi b'inyenyeri. Ndabasabe nabo nyene mu batega amatwi. Dutangura mu bihebeye Imana hanyuma acha tuja mu mihana. Yego urakoze. Hama namwe Divine iyo muri ko muratembereza inyenyeri cane mu mihana y'abantu, hari ingorane mwa muhura nazo canke byose bigenda neza? Ego hari ingorane duhura kenshi
usanga abantu benshi ubwo butumwa batabwumva, aho duciye bakagenda baravuga ko turiko turasega, ndetse hakaba n'abandi badutera amabuye, ariko hakaba n'abandi bakristu bavyumva bakatwakira neza. None mwoshobora kumbwira ukuntu mutunganya urugendo rw'inyenyeri muri paruwase yose? Ego muri paruwase yacu ya Bikinga urugendo rw'inyenyeri ukuntu turutunganya no kuvuga ku munsi mukuru wa Epifania niwo munsi twugura urugendo rw'inyenyeri. Uwo munsi turasenga, hanyuma patiri akaduhezagira agahezagira inyenyeri, hanyuma agaca turungika. No kuvuga uwo munsi urugendo tuca turutangurira mu bihebeye Imana bose bagize paruwase yacu ya Bikinga. Ego uko uyu munsi turumvise indinganizo muri make ukuntu ibimeze. None muri paruwase ya Bikinga hose mutembereza yo mwese umunsi umwe cyangwa abo kwa paruwase no kubisata abaca bagenda ukwabo kwaba ari umunsi wo kugurura bigenda gute? Ego kuri uwo munsi wa Epifania no kuvuga abana bose bo muri paruwase yose ibisata byose duhurira ku paruwase, hanyuma no kuvuga gutembereza mu bihebeye Imana duca tugenda twese abana tugatembera mu bihebeye Imana gusa, hanyuma uwo munsi duca tubarungikana inyenyeri baca bajana mu bisata vyabo. Ego ndabashimiye. Murakoze. Tukengurukire mugenzi wacu Iritungabo Fabrice wo mu gihe inkuru ya Gitega ajeje buno butumwa kumenyesha makuru y'ibikorwa vya papa vyo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yesu Kristo kuri amajwi nawe nyene yadutorokanirije. Yo muvyeyi wacu papa, ibikorwa vyawe biraturemesha biradukabura ngo twese twitange mu kumenyesha inkuru nziza kugira ngo Kristo amenyekane mu bantu bose. Dusozere tubibutsa ijambo twazirikane ku munsi w'Imana, ijambo twashikirijwe na nyine icubahiro Musenyeri Yohakimu Ntahondereye umwungere wa Diocese Katolika ya Muyinga, akaba arongoye inama y'Episkopi Katolika y'u Burundi, akaba kandi ariwe arongoye igisata cyo muri iyo nama kirabutumwa kumenyesha hose inkuru nziza ya Yesu Kristo. Rikaba ari ijambo riduha intumbero yo guhimbaza neza iyo yubire, cyane cyane duhereye mu nteguro uhereye ku mwaka nyine 2021 gushika mu mwaka wa 2025. Ndabasabe nawe nyene mu mutega amatwi. Ijambo rishikirijwe n'umukuru w'umugwi impanuzwa jambo w'inama y'abepiskopi Gatolika b'i Burundi mu vyerekeye ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza ku isi yose. Nitwitegurire yubire y'imyaka 50 ubutumwa bw'imikangara y'Imana bumaze bushitse mu Burundi. Bavukanye mwese dusangiye ukwemera mikangara y'Imana, namwe ndemesha mikangara. Turabaramukije amahoro ya Kristo, intumwa n'umumisionari wa Mana Data. Tuzanywe no kubashikiriza ijambo rihambaye ryo kwitegurira ukwigina imyaka 50 abana twita imikangara y'Imana bamaze barangura mu gihugu cyacu. Ubwo butumwa subundi nubwo kumenyesha inkuru nziza nk'abana nyene bakiri bato batarenze imyaka 15. Nkuko n'ubundi butumwa bw'inkuru nziza bwagiye burahererekanwa kuva ku batumwa ba mbere, niko n'ubwo butumwa bwabo bwashitse hano iwacu buvuye ahandi. Muti none bwaje buvahe bushika ryari? Bwaje buva mu gihugu c'Ubudagi kiri mu mugabane w'isi wa Buraya, mugabo buzanwa n'umurundi umuhisi nyenicubahiro Musenyeri Mikaheli Ntuyahaga, yabaye umwepiskopi wa mbere w'umurundi ashinzwe kurongora Diocese ya Bujumbura. Amaze kugendera ico gihugu c'Ubudagi akibonera abana b'imikangara ku kivi c'ubutumwa,
akongera akanyurwa no kumva ibyiza barangurira muri ico gihugu, yaciye yigira inama yo gushikana ubwo butumwa muri diyoseze yiwe. Niho rero yabutanguza icese kw'igenekerezo rya 6/1975 ku munsi mukuru wa Epifaniya. Mu myaka yakurikiye naho ubwo butumwa bwaciye buza burakwira mu madiyoseze yandi agize Ekleziya y'u Burundi. Uyu munsi burashwaye amaparuwase yayo yose, aho usanga abana baremesha ico gikorwa ceranda, bigahimbara umukama n'abakunda bakamukundira bose. Abana bagenzi babo bagowe nabo bakahatorera koyoko, kandi ijambo ry'Imana rigasagarara. Murumva ko kw'igenekerezo nk'iryo rya 6/0 mu mwaka w'2025 ubwo butumwa bwabo buzoba burumije imyaka 50 kuva butanguye aho iwacu. Tuzanywe rero no kubatumirira gutangura kwitegurira guhimbaza yubile yabwo y'umwakaka, izotubera akaryo keza ko gukengurukira Imana kuri iyo ngabirano ntangere Ekleziya yacu y'u Burundi yaronse. Mwebwe bakristo mukuze canke mbere na mwebwe abana mutari mu mikangara y'Imana, mudukundiye mukifatanya natwe, twoba turitangiye gukeza abo bana bacu aho bari mu madiyoseze yacu yose. Bana bacu mikangara y'Imana, sangwa iteka n'akanyamuneza ko gushingira intahe inkuru nziza ya Yezu Kristo. Mu ntumbero yo kwitegurira iyo yubile y'umwakaka y'ubutumwa bwanyu, tugira tubashikiriza ibyo twifuza ko mworangura mu kiringo c'imyaka 5 uwo mwiteguro uzomara, kugira ngo tubashe guhimbaza neza iyo yubile ku mutima no ku mubiri. Muri rusangi turipfuza ko mwebwe imikangara y'Imana mwese mufashijwe n'abavyeyi banyu hamwe n'indemesha zanyu, mwokwerekeza ubwenge bwanyu kw'isi yose, mukamenya ko hakiriho abantu benshi bakeneye gushikirwa n'umuco w'inkuru nziza, mukabasabira ngo nabo baronke abayibashikiriza. Mugabo uko kwiyumvira abo bantu bo kw'isi yose, mukagufatanya no kubandanya mwitanga mu kumenyesha inkuru nziza, muhereye aho muba, muri barya abana bagowe mugendana, mukinana, mwigana canke mubana. Icivugo muzokwishimikiza muri iyo myaka 5 ni iki ngo umwana wese yabatijwe ni umutumwa wa Yezu Kristo mu Burundi no kw'isi yose. Kubw'ico civugo turipfuza ko abana bose b'abagatolika bo kwinjira mu butumwa bw'imikangara y'Imana, kugira baharonkera indero nziza kandi babera akarorero keza abandi bana. Niho inema n'imigisha biva ku Mana vyomanuka nk'imvura y'amaroza, bigashungurukira mu ngo z'abavyeyi babo. Turateye akamo rero abakristo b'abagatolika bose ngo bumve ko bahamagariwe guhimiriza abana bose babatijwe muri Ekleziya imwe nyeranda yacu ishingiye ku batumwa, ngo binjire muri ubwo butumwa bw'imikangara y'Imana, kugira ngo bafashe mu gusabira no mu gushigikira abandi bana bagowe bari hirya no hino ku isi, batibagiye abahi wacu. Kubera ko indero iva hasi, ivyo bibasaba ko bafasha abo bana gukurana ukwemera n'umutima w'ubutumwa. Namwe rero bana musanzwe muri mu mikangara y'Imana, kugira muhimbaze neza iyo yubile y'imyaka 50 y'ubutumwa bwanyu, turabatumiriye kugerageza kwitanga muri iyi myaka 5 iri imbere, ngo ibi bikorwa 3 bikurikira bize biranguke. Ubwa mbere, kuronderera abagenzi Yezu. Umwana wese ari mu mikangara y'Imana agerageze kuzana n'imiburiburi uwundi umwe muri uwo mugwi. Ubwa kabiri, gusenga kenshi muvuga umurongo w'ishapure, musabira abandi bana bagowe. Ubwa gatatu, gukunda ibikorwa. Umukangara w'Imana yo kwitwararika ibikorwa vy'imuhira, agakunda kwiga,
kugira ngo azogire kazoza keza. Ariko iruhande y'ivyo turipfuza gutegurira inyigisho n'amapfungo indemesha n'abana b'imikangara y'Imana bose, tutibagiye abibutsamana b'ubwo butumwa, kugira ngo iyo yubire dushaka guhimbaza itubere n'akaryo ko kwinagura ku mutima. Turiyemeje kandi kugira inguvu ngo abana bacu baronke uburyo bwo kumenyeshwa ijambo ry'Imana no gukundishwa Bibiliya, gutyo bakure bashashaye kuyimenya, bimwe bitari ibyo gufata gusa amajambo amwe ku mutwe. Turashaka kandi kumenyereza abana b'imikangara y'Imana umutima wo gufashanya mu kubahimiriza ngo babandanye barangura ibikorwa by'urukundo n'ikigongwe mu bitaro no mu bigo by'abana b'imfuvyi, kugira abaha akanyamuneza abana bagenzi babo batitaweho. Turategekanya kandi ibiteramo by'abana mu ntumbero yo gukomeza ubukristo n'ubutumwa bw'imikangara y'Imana, ngo iyo myaka 5 ya yubire izobafashe gushika ku ntambwe iboneka mu kumenyesha inkuru nziza mu gihugu cyacu no ku isi yose. Icivugo nyamukuru twabashikirije twifuza ko coshirwa mu ngiro hisunzwe ijambo ngenderwako rizoranga umwaka umwe muri 5. Mu mwaka wa mbere 2020 ushira 2021, ijambo ngenderwako ni iri: umwana wese yabatijwe n'umutumwa wa Yezu Kristo muhiri wabo. Muze mwame mwibuka ko umuhanuzi Yeremiya yashatse kwanka ubutumwa yitwaje ngo aracyari muto. Hanyuma Umukama akamubwira ati, ntuvuge uti ndacyari muto, kuko uzogenda kubo nzogutumako bose. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ikigabane cya mbere akarongo k'indwi. Mu mwaka ugira kabiri w'2021 ushira 2022, ijambo ngenderwako rizobiri: umwana wese yabatijwe n'umutumwa wa Yezu Kristo mu mubano rukristu asanzwe abamwo. Muze mwibuke ingene Yezu adutumirira guhinduka, agira ati, mudahindutse ngo mumere nk'utwana ntimuzokwigera mwinjira mu bwami bw'ijuru. Inkuru nziza twashikirijwe na Matayo kigabane cya 18 akarongo ka 3. Mu mwaka ugira 3 2022 ushira 2023, bene iryo jambo nyene rizobiri ngo umwana wese yabatijwe n'umutumwa wa Yezu Kristo kwishure. Muze mwibuke ko ubutumwa bw'urukundo n'ikigongwe budufatira hose kandi bukatwerekeza kuri bose, baba bakuze canke abana. Nkako nanone naho boba batavyemera, barashonje kumenya uwo Kristo. Nawe murazi ko yishushanya nabo akatubwira ati, narashonje murangaburira. Inkuru nziza twashikijwe na Matayo kigabane cya 25 akarongo ka 35. Mu mwaka ugira 4 2023 ushira 2024, ijambo ngenderwako rizobiri ngo umwana wese yabatijwe n'umutumwa wa Yezu Kristo muri paruwase yegukiye. Muze mwibuke ko Umukama Yezu atumenyesha urukundo afitiye abana be nabo bose bicisha bugufi, mu kutubwira ati, reka utwana ntacyo mutubuza kuzi wanje, kuko ubwami bw'ijuru ari ubw'abameze nkatwo. Inkuru nziza twashikijwe na Matayo kigabane cya 19 akarongo ka 14. Mu mwaka ugira uwa 5 ari wo wa nyuma 2024 ushira 2025, bene iryo jambo ngenderwako rizoca riba iri ngo umwana wese yabatijwe n'umutumwa wa Yezu Kristo ku isi yose. Ubutumwa bw'imikangara y'Imana bushingiye ku ngingo y'uko wabatijwe wese abavutse ubwa kabiri, akavuka agenewe kumenyesha abandi bitangaza cy'uwamukuye mu mwijima akamushyira mu mucyo w'akatabonetse. Raba ikete rya mbere Petero Mweranda yanditse kigabane cya 2 akarongo k'9. Umukama rero amubwira
kumwe yabigirira umuhanuzi Yeremiya ati mbere yuko ndakurema mu nda y'uwakwibarutse nari ndakuzi, utaranavuka narakwitoreye ndakugena ngube umuhanuzi w'amakungu. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya kigabane cya mbere akarongo ka 5. Mu gusozera iri jambo tubarungikiye, dukundire tugaruke ku vyerekeye ukwezi kwa Nzero, ari nako kuri mu munsi mukuru wa Epifaniya. Kuri mwebwe mikangara y'Imana, ni ukwezi kudasanzwe kuko ariho murangura cya gikorwa cy'abaririmbyi b'inyenyeri gifise intumbero yo kuvyura mu bana nkamwe agatima ko gukurikira inyenyeri, nka kumwe kw'abamajusi bagenda kwirabira n'amaso yabo umukiza yavukiye i Betelehemu bayobowe n'inyenyeri. Bamaze kumwibonera baciye bagenda kumenyesha inkuru nziza y'ivuka ryiwe iwabo. Vyongeye muri uyu mwaka ho ni ukwezi kutwinjije mu nteguro ya yubile y'imyaka 50 kuva ubutumwa bwanyu butanguye muri ekleziya iri mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Namwe bakristo dukunda, nta numwe atazi ubwo butumwa abana b'imikangara y'Imana basanzwe barangura muri uku kwezi kwa Nzero. Murazi ko bitunganya nk'abaririmbyi b'inyenyeri, bakaza buzuye akanyamuneza ka Noheli, guhetura ingo n'amazu byanyu, bitwaje ijambo yuko bipfuriza amahoro n'akanyamuneza biva kuri Kristo, umwana w'Imana yigize umuntu ngo abane natwe, abere zina muntu wese umwami n'umukiza. Abo bana b'imikangara y'Imana baragaragaza kandi umutima bafise wo kumenyesha abandi bana inkuru nziza, bakaba gutyo abamisiyonari n'abatumwa ku rugero rwabo. Ni naco gituma bakenguruka cyane rwose iyo abo bagendeye bahejeje bakabaha agashikanwa ko kuzorungikira abana bagenzi babo bagowe bo mu mihingo itandukanye yo ku isi. None rero tuboneyeho kubatera akamo mwese aba Kristo ngo mwitabire mutidodomba ubwo butumwa bw'abo bana bitangira ugukwiza hose inkuru nziza ya Yezu Kristo. Mubasanganire mutabinuba canke ngo mubasuzugure. Ni ntumwa z'umukama, nico gituma uwubakiriye aba yakiriye uwabatumye. Murabe inkuru nziza twashikijwe na Matayo ikigabane cya 10 akarongo ka 40. Yesu umuvyeyi wacu Bikira Mariya, umugabekazi w'abatumwa, nyenyeri iboneshereza abamisiyonari, yotubera mu ngoro twese muri uyu mwiteguro wa yubile y'ubutumwa bw'imikangara y'Imana iwacu. Naduherekeze n'ubukandizi bwiwe, adushikane ku guhimbaza mu kanyamuneza n'ubweranda iyo yubile y'umwakaka, maze Imana izibandanye ninahazwa ahiwacu no ku isi yose. Amen. Bigiriwe Muyinga kuwa 2 Nzero umwaka w'2021. Musenyeri Yohakimu Ntahondereye, umwepiskopi wa Muyinga, umukuru w'inama y'abepiskopi Gatolika w'i Burundi, akaba n'umukuru w'umugwi impanuzwa jambo wayo mu vyerekeye ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo ku isi yose. Murakoze. Dukenguruka bose twashoboye kumva muri kino kiganiro cuno musi, twumvise ibitari bike bizoba